EFTV. Tunda juhudi. Grande mantello della musica, amahoro y'Imana, amahoro y'Imana niyo ikeneye cyane, kuko niyo mahoro ashobora kuturemesha, aho umutima uvyemera mugabo umubiri bikananirana, bikenera indemesho y'amahoro ava ku Mana. Ndagomba yabashikirize ijambo ryo kubaremesha, ndabaremesha kuko by'ukuri nk'abantu b'Imana ni igihe cyo kurema kuko biraboneka neza yuko ibyo turimo ari integuro y'Imana, ni integuro y'Imana kuko biraboneka mbere genda bifate nk'uko ari nk'igitangaza. Mwiyumviriye iyo Burundi buva, iyo twavuye tuzi umutima abarundi twari dufise, uno munsi tugashikirwa n'ibi bintu, hanyuma igihugu kikaba giterekanye, abarundi bakaba baterekanye, hose ukabona yuko turi koko abana bagize umuryango. Uwabonye kahise ko Burundi ibiri bitavyo yo kumva, nico gituma igihe cyo tureme kuko umuvyeyi wacu ntiyagisize turi intano. Biraboneka yuko tubona ko tutari intano, biraboneka yuko koko turi umuryango urimwo abana bakuze, abana bazi ikibi n'iciza, abana babona iyo babandanya baja. Kanatsinda wenyene yaratwirereye, araturera, adushira mu mutima w'ubuntu, kare twari mu mutima w'ubukoko, aradushira mu mutima wo gukunda Imana kugira ngo tubone ubuntu, tugire urukundo rw'Imana. Wenyene rero yarose umwanya wo kudukuza, aradukuza mu ijambo ry'Imana, aradukuza mu bwenge, aradukuza mu buntu. Yarose rero umwanya wo kutubwira abantu mu gihugu. Rero ubumwe wese muri iki gihe turimo namenye yuko turi ku mbuga y'Imana kugira arenge. Imana iri kumwe natwe kuko yaratwigishije guhamagara Imana iraza mu Burundi. Ubu rero turi mu rugo rw'Imana, n'Imana igwicungiye. Igihe twari tugitangura kubona umutima mweranda akatuzamo, twavuga tuti Imana twihaye ikibanza ca mbere. Ico gihe twari bwabone mugabo tumaze kugira iryo sezerano twese twarabonye kandi Imana yaciye yizira. Igitondo abwira nti uno munsi ntimwihebure, nuko jewe n'uwo twagendanye tugashika ikibanza ca mbere Imana, tukavuga tuti ubu Imana niyo kizigenza mu vyo dukora vyose. Twari kumwe n'icabona
uno munsi ndaje aho tugeze ndashobora kuvuga nti wero uwo munsi Imana yaciye itangura urugendo yonyene ari gwigirira iradushira imbere ubuturongora ari we muvyeyi wacu iramushira imbere kugira ngo Uburundi bukire. Biboneka neza uno munsi ko Imana yavuze iti wowe uzofata urugendo ugire n'ibi hanyuma ubihejeje uzoheza wewe ucutaha uzosiga kandi n'usigara barikora. Niko kuba turakekeranya je ndashaka kwemeza yuko vyose vyabaye n'ubugombe bw'Imana yarabiteguye yonyene iravuga iti urugendo ruraheze nimwamubona neza n'utabarabona nabone kuko yararose umwanya wenyene wo kurusezera ivyo bintu ntaho vyari bigere biba. Abarundi barabona yuko atabasize bari imfuvyi arabashikiriza abarongozi bashasha ati ngaba arabaremesha arabasaba Abarundi kwizera abarongozi bashasha batowe kugira ngo bagume baremye ko turabo mu Mana tugume kwibuka na Yesu kuva kw'isi yarabona yuko bazosigara mu kajenegete. Ubwa mbere aratora umukuru w'abigirwa w'abatumwa bari kumwe aratora Petero ati wewe nagira intama zanje yaravuga akavuga mu migani gushika batakumubaza bati mbega none ugira uje muribuka ko hari n'abantu bagize ngo none ubundi kugira ubogore ingoma ya sokuru Burahimu ntavyo bamenye na twebwe niko vyabaye yaratubwira mugabo ntavyo twamenye ariko igikuru tuguma kwibuka nuko ntiyahembeshe na kuremesha Abarundi ababwira ati ntaco turi Imana itatugize ntaco dufise Imana itaduhaye uvuga twese turabe Imana. Yesu nawe nyene igihe yariko arategura kugenda yavuze ati sindabasize mwenyene nzobabikira umuhoza mutima mweranda. Na twebwe muri iki gihe niwe ariko aratuma tuguma turemye iyo tutahamagara Imana umwe wese ari mu kajendewe kavuga ati tuvahe tujahe. Nico gituma ibindi ndababwira yuko ivyo turimo n'ubugombe bw'Imana ari ubugombe bw'Imana rero ntidushobora kubiharira kuko dusomye no mw'ijambo ry'Imana muribuka Paulo ariko arabwira Abanyaroma ati nta n'umwe muri twebwe ariko kubwiwe kandi nta n'umwe apfa kubwiwe. Turiho tubaho kubw'umukama niyo dupfuye dupfa kubw'umukama. Tubaho rero canke dupfa tuguma turabumukama. Murumva yuko uno munsi ari uwapfuye ari uriho twese turabo umukama kubera we tuguma turi kumwe. Aha twebwe tubona dufise amaganya kubw'umubiri ariko ni igihe cyo gusenga cyane kugira ngo ntitugwe mu nyoshane. Uno munsi turi kumwe n'umuvyeyi wacu kubw'Imana. Imana idufata kuko ni Imana y'abariho ni Imana yahiga abayitavye. Jewe ndareba cyane ko turi kumwe kuko muribuka tuze turafatira ku bimenyetso bimwe bimwe. Yesu igihe yajana na Yohana na Petero gusenga ku musozi, murazi ko Musa na Eliya bamwiyeretse barababona. Murumva ko Musa ari mw'ijuru kandi Imana iramutuma. Natwe Musa wacu murazi ivyiza yakoze umuvyeyi wacu kuvyiza akoreye Burundi akadushira mu Mana akatwigisha Imana ikahimaniza Burundi.
uno munsi bari kumwe, ejo muzobona ari we Imana ituma kuza kuturemesha. Nico gituma ntihagire umuntu amukurikiza amarira, ntihagire umuntu amukurikiza amajambo mabi. Iki gihe nababwiye ni igihe c'amageragezwa, ni igihe c'ibigeragezo, kubera Shetani ibona imitima yoroshe itangura kwikoreramo. Nihajya mwumva amajambo menshi kugira ngo akunde ayo majambo adutunduze, duhave dutima tuje muri Shetani. Umuntu wese mwumva ariko avuga amajambo mabi, mumenye yuko nushaka ko dutimuka tuve muri cya kibuga c'Imana tuje mu nzira ya Shetani. Aho iki gihe niho Shetani ikora cyane, kuko irarondera ingene kocanamo. Erega murabona yuko Imana tutayihamagara ntitwagira n'umutima wo gukunda nawo wumva. Mugabo mumenye ko Shetani ikorera mu bantu nk'uko n'Imana ikorera mu bantu. Ahari Shetani, ahari Imana na Shetani ikikorera. Nicyo gituma hariho abantu bagenzwa na Shetani no munsi bashaka yuko dusubiranamo. Bavuga ati mbega ntiwosubiranamo kumenya ibihe byari bigeze. Mugabo ndababwire musenge cyane kugira ngo tubaneshe. Umuntu wese mwumva ariko avuga nabi cyabura muti we Shetani yakufashe kugusengera, nimumwishure ngo muje mu rugendo rwiwe, kuko iyo Shetani yobakweza mukaja ku kibuga cyayo, kandi muri iyo kibuga cyayo kugira ngo kiveko byo bagora. Uwo mwumva wese ariko azana ikintu gishobora gutuma ducanamwo, nimuce muvuga muti mva hampande wa Shetani we wowe gusengera. Mugabo ugatangura kumwishura birabagora. Musengere muri ibihe turi n'ibihe byo gusenga cyane. Twebwe rero yego nivyo umuntu ashobora kuvuga ati none ko Imana turi kumwe, Imana yadutungiye umuvyeyi akaturongora akatujana, none ko Imana yavyemeye. Aho naho nyene baremeshe abavuga ati ko Imana yavyemeye, kugira ngo umuntu aremere n'abantu yumviye. Mw'ijambo ry'Imana harongera hakatubwira mu Baroma ati mbega none icabumbwe cobwira umubumvyi ngo kwabumvye, haruharira n'uwumuha. Aho tuvyumve yuko Imana ahari mu murima wayo. Aha kw'isi ni mu muzabibu w'Imana. Dutegerezwa kumenya yuko twebwe ni twebwe turi igiterwa. Muri Yesu abonye abashaka kwiga ijambo ry'Imana ari benshi cyane, mugabo abigisha rero yavuze ati ivyimurwa ni vyinshi mugabo abakozi ni bake. Vyerekana ko twebwe turi ivyimurwa. None mwebwe iwanyu ko murima mugatera mukimbura mugasoroma, ibiterwa birikira bivuga ngo mbere ko tusoroma. None ni kubera iki twebwe dushaka kubwira nyene umurima adakwiye gusoroma mu murima wiwe? Ahubwo icyo twokwitegura nuko muri uwo murima twoba imbuto nziza, kugira ngo ije gusoroma ntube igikumbi. Iki ni igihe cyo kwigishanya, ntitube ibikumbi, tube abantu beza. Ahandi hoho nyene umurima asoromera ahashakira. Tugume turende kuko ibi byose ntabwo byari bwashike mu Burundi aho twese kurira hamwe turi amadini yose twumva ko turi mu Mana. Ibi nivyo rero bituremesha tugume tuvuga tuti Imana niyo ikora ivyo ishaka. Irajya bisigiye n'ibindi cyane bitwemeye kandi tugende nta kimwe kizoba. Ubwa mbere murazi yuko abarundi twari turi mu rwango, twarahana, ariko aratugarukana umutima w'urukundo.
twaranga igihugu cyacu, aratugarukara umutima wo gukunda igihugu cyacu. Ntimuze mutangare n'ubundi mwumva bavuma igihugu cyacu kandi ari Abarundi. Ni rimwe nababwira shetani igenderaho Imana iri, nabo nyine bazokunda kandi ari kubasengera, mugabo uba Abarundi sinzi bakunda igihugu cyawe. Ikimenyamenya murabona ibihe turimo, mukabona yuko tuma twibereye mu mahoro. Aha akayaga mubona n'umugengo n'akayaga k'abana b'abantu, n'akayaga k'Imana, kuko ubu niyo yonyine iri kuratugaba twese nituremesha. Kandi yiba shetani afatira turajyana. Nicyo gituma mutereza gutegera ko turi mu Mana, kuko yiba shetani ahandi tufatira turajyana, umwavuga ngo mbega cyehe ngiki, mugabo kubera akayaga k'Imana twese turabona iyo tuja. Ivyo niwe yabiduhaye, ni mporanwa yiwe. Kera n'amatora nyarumuri cyangwa abatuka mu matora, hanyuma n'umuvyeyi yarakundiye ubumwe n'agashashenye, tugaca dusigara dutekereje, tukabona yuko koko yadusigaranye kizigenza. Turi imfuvyi ntibabwiye, kuko vyose yasize abitubwiye. Abari bari Gitega barabizi. Igitega mbere no kuva kuri uwo munsi yadusenze, nta muntu yohari. Amajambo yavuze n'umusubire muriyumvire, gushikaho anavuga ati turabinyitse. Numva yarahejeje kuvuga ati jewe ndahejeje, nimwamwibuka rero akajambo yavuze ngo mambo kwishi. Murasaba Imana muze tuze turaheza mu mutima mwiza, dusiga abana tubatunganije neza, bagasigara mu mwumvikano. Uno munsi rero twebwe no kuremeshanya cyane cyane kuba ntiduhave turenga iragi yaduhaye. Nicyo kubaka ntibubaka ku munsi umwe tuzoguma twubaka. Haratanguye Musa arubaka, hasiga Yosuwa aragenda, Yosuwa nawe gutyo biragenda kandi hamwe baramuhaye bakazuka, ariko mbere dusaba Imana tuze tugume ijambo ry'Imana. Na jewe ari jewe yarose umwanya wo kumusezera jenyine, kugira dusezere n'umuryango. Araduhamagara ati nimuze ndabahezagire, turajana umupfasoni wanje, turajana araduhezagira. Aravuga ati asaba Imana tuko turasenga ati izi nguvu zari zindimo nizibajemo nabo, izi zari umuryango wacu nizibajemo. Ababibonye barabibonye, yambwiye ati nimuduhuge kuko tugira dutagure kamande tuzi ko tuzosubira kubona. Kandi yavuze uko nyene duhejeje gusenga ukanga uri tuzosubira. Nanje kugira mama nivugira Imana niyo nkuru, ivugira gutyo Imana niyo nkuru. Mubo niho menya ko yavuga ati na famille présidentielle na famille yiwanje turahejeje turi kumwe twese. Yarose umwanya, jewe nababwira yuko yarose umwanya, turayaga n'ingeri igihugu twogitunganya ku ntambwe tugezeko. Nta kintu novuga ngo ndafise ico narizinaje kumubaza, vyose nabifise mu manote, kuko ivyo nari kumubaza vyose narose umwanya twagize amaserase menshi cane, menshi. Kandi rero umuntu yokwibwira ngo burya ngo harega akantu kazova kamusobanurira gute. N'ijambo ry'Imana ntekere yavuze ati wowe uzogumugendera kuri iyi. Yaranekereye tuvuga ati uzogumugendera kuri iyi, wamenye agire tuzosubira kubona igihe tuzoba dutanga ubundi butegetsi. Mungu ndafise ivyo ngendera ko yambwira ati aha ngwe hari ngaha wakosa gutya. Muribuka n'ivyaguma avuga ati ndazi ko hari ingorane zishaka kumuraka ingorane, hari izazosanga nahejeje. Agashiraho umugwi urereka ibiri biriko bikorwa ubu mu ntwaro, kugira ngo koko hatangwe uburongozi bushasha budagiye ku musenyi buri ku mushinge. Murabona iyo komisiyo nayo yahora ashyiraho ngo manda ziraheze, ndetse nibaza ko nta bindi bihugu bizishyiraho, mugabo bagashiraho bati turashyizeho umugwi w'inderenzi kandi
aba bantu bose bazokorona muri iki gihe azohana hajya abituraze nicyo gituma ntagira abantu bibaza ngo sihari nihari abarundi rero twese nitureme tugumye iragi ryiwe igiragi ry'urukundo gukundana abarundi twese dukundane tubone yuko twese tugize umuryango w'abavukanyi abaduteranya mwe turanzura shetani yongera abacanamo igihugu tugikunde ntihagire umuntu n'umwe avuga ngo rero turabona murabona mwibuka umugani ati ibihengeri mu ruhongore bitera impyisi amera hariho abaca bagira amera ati seromoma abwire dukunde igihugu cyacu ntihagire umuntu n'umwe adusambura umuryango wacu kuko igihugu niyo mpenzo yacu turemeshe n'abantu hariho n'abanyamahanga benshi nabo nyene usanga baracitse inkokora babatelefona ya shetani nababwirira akazi ibihuha vyinshi cyane kugira ngo bace inkokora abantu hamwe iyo turabitara b'Imana bashaka ko dushika ku gihe uhuje umuntu yohenuka mugabe ingene n'ibibari bigukomeza ahubwo abazosanga nawe yohenuka tugahenuka ahubwo nawe yozana mureze ibinyene n'ibyo bikomeza ega w'ingabo y'uwemera mu magerageza ntibikiza turavuga mu ijambo ry'Imana ibigende kuko mu ijambo ry'Imana ntacuba uri kumwe n'Imana kandi Imana iripanga uko bishaka twese muri buganuka dutekereye yaravuze ibuka yatubwiye muri Yeremiya 33 yadutekereye atubwira ati Imana niyibirema ikabikomeza nawe ushaka kumera rero guma mu nzira y'Imana kandi nkurikije amategeko y'Imana yose si menshi nkanagoye kuko Imana yari yakwigiriye ati urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose urakunda mugenzi wawe uko wikunda wowe ibyo bicoye bizabiheza none rero tumenye amategeko y'Imana ivyagezwe tugendere ntiduje hirya canke hino kuko tukaja hirya tuzakwigwenge mu mvumo shetani cayinjira tugume ku murongo w'Imana kuko umuvyeyi wacu aguma bitwigisha hanyuma dukundane nk'uko twikunda aba bariko bararondera ibintu bizibura imitima y'abantu barondera ibintu duhuha kugira bazibura imitima y'abantu bajya niba bariko bagira neza gukunda mugenzi wawe nta kindi uvuga uti icyo udashaka ko ubundi akugirira ntabwo ukigirira ubundi nta bindi bigoye kugira ukora ikintu ugikorera mugenzi wawe banza urabe ko wewe uwo kikugirira kinezere niwasanga uwo kikugirira kinezere nawe yakugirira mugenzi wawe nk'uko uwo kikugirira ikibabaje uraheza nawe wirinde wikorera mugenzi wawe kuko kurya ubabara niko nawe babara tugendere muri uwo mutima tureke gukomeretsanya ibihe n'ibyo kuremesha kandi tugenda turarira rero n'ivyo umutima urabishaka ko tuba abantu twumva ko turemye mugabo mubiri birashoboka nico gituma umubiri rero iyo wase nawe dusenga Imana kugira ngo umutima ukomeze n'umubiri ni kuri iyo ndemesho nagomba guhereza guma shimira cyane cyane abarundi ko tuzi kwigumya ko twamaze kugira umuryango tukamenya ko turi kumwe twese dufatane mu nda twigumye ibindi byose Imana niyo ibibona ariko dukomeze gusenga ntiturigane gusenga kuko ujya mwanya uretse gusenga niwo mwanya connection hagati ya wewe n'Imana iricitse Imana rero ikurondeye muri rezo ikakubura shetani nayo ikigutwara nico gituma mukomeze gusenga cyane kugira ngo tugumane connection n'Imana murakoze Imana iraheza DDF TV Tunda Juhudi.